Ego ndabaramukije mwese izina ni Pastori Odas Baraduhama nkaba n'umwungere mukuru w'ishengero ry'Abatisite mu Burundi. Ego tuvuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho twagiye tumazeyo indwi zibiri aho twagiye duserukiye ishengero ry'Abatisite mu Burundi. Tukaba twagiye ku butumire bw'ishengero ry'Abatisite ryari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Novuga rero yuko ari urugendo rwatubereye n'urugendo rw'akamaro ng'ingirakamaro ku ishengero ry'Abatisite mu Burundi ariko no ku ishengero muri rusange no ku gihugu, kuko mu Kirundi baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Twarashoboye gushika mu gisagara citwa Cape Town. Ni igisagara kinini cyane kirimo n'amashengero menshi y'Abatisite, kandi twarashoboye kubona ibitari bikeya. Intumbero nyamukuru yari iyo kurahura ubumenyi kugira ngo tubone aho abandi bageze mu byerekeranye n'iterambere ry'imitima n'iry'umubiri, na cyane cyane muri uyu murimo tujejwe wo kwagura ubwami bw'Imana. Rero novuga yuko n'urugendo rw'ingirakamaro, urugendo novuga yuko rwadufashije kumenya byinshi. Twarashoboye kubona n'abantu batandukanye, twarashoboye kugendera amashengero amwe n'amwe y'Abatisite yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo hariya mu ntara ya Cape Town. Twarashoboye kubonana n'abakozi b'Imana batandukanye bakora mu bisata bitandukanye, aho twabashikirije ubuzima bw'ishengero ry'Abatisite mu Burundi uko ryifashe, turababwira n'ivyo tubona twokurayo. Ibyo mu byo twabasavye yuko bodufasha, kuko n'igihugu giteye imbere ubusanzwe giteye imbere ku rugezo ruboneka, si kuvuga ngo cifashe, giteye imbere gose. Twarabonye rero yuko ubumenyi bujyana iryo soko giterambere. Twaragiye gutemberera ishuri rikuru, no kuvuga kaminuza yaho ikukira ishengero ry'Abatisite bita Cape Town Baptist Seminary, ishuri ryemewe cyane mu rwego rwa Afurika, aho twavuganye n'abayobozi baho tubabwira yuko abungere bofashwa kugira ngo baronke inyigisho zibashikana ku rwego rusa n'urwo hejuru. Twavuga yuko turafise umuhango, byaragenze neza, aho ikibazo bacumvise kandi baravuga bati reka tugikorereko. Unashaka bariteze no kuza gutembera no kugira ngo babone ivyo twababwiye uko bimeze, babone n'iki gihugu cacu. Twarashoboye rero no kugenda mu manama atandukanye y'umwaka yahariya y'ukuntu bayakora. Twarabonye ko ari byo twokwigirako, kandi twarabonye ko ari n'ivyo twoba duhurizako. Aha nababwiye ku ruhande rw'abungere, sabungere gusa n'abandi bose, kandi si inyigisho gusa z'iyobokamana twita teoloji, ariko kandi no mu bindi bisata bitandukanye. Twarashoboye no kubonana n'abandi bakozi b'Imana bo mu mashengero y'Abatisite, kandi basanzwe barongoye amashirahamwe akomeye cyane, basanzwe bakora mu gisata c'ivugabutumwa biciye mu nkino, kwigisha umupira w'amaguru, ugwaruka ukiri mu mashuri, kuva mu mashuri matoya ko muri no kuduga mu yisumbuye. Abo twaravuganye kandi barumva neza yuko turababwira yuko ico kintu twari tugifise mu byiyumviro, ariko tubuze ibintu tubuze ni inyigisho, kuko ni profession, umwuga, umupira w'amaguru n'izindi nkino. Ubwo rero twararonse umuhango twaronse nuko mu minsi iri imbere batwemereye yuko bazotuformera, bazotwigishiriza ugwaruka rukaja kwiga hariya amategeko y'ivy'inkino, kugira ngo baze bace babikorera ko hano mu gihugu, kandi bongera kandi bavugana ubutumwa biciye mu nkino. Ivyerekeranye n'inyigisho vyovyo novuga yuko baratutahuye cyane, baranavyumva. Ahubwo mu minsi iri imbere turiteze yuko baratwemereye
yuko bazoza mu gihugu kugira ngo noneho birabire n'amaso yabo ivyo twababwiye ko ari nkenegwa. Ubwo rero baratwemereye ko bazoza. Ihinduka si ikintu c'umunsi umwe, ihinduka ni ikintu kigenda intambuko ku ntambuko, kuko abantu n'abantu, ariko turizigira yuko muri iyi migenderanire hazoboneka igihinduka. Hazoboneka igihinduka. Ubwa mbere hoho kubera twemerewe ko bazodukarihiriza ubwenge bakatwigishiriza ugwaruka mu vyerekeranye n'ivy'inkino, kandi kugira ngo babikoreshe no kuvuga ubutumwa. Ndibaza yuko ugwaruka ni nabwo Burundi bw'ejo, ni nabwo shengero ry'ejo. Aho rero ndafise ivyizigiro cyane ko mu ishengero ry'abatisiti ibihinduka bizohinduka. Murakoze cyane. Mu nkundire ndabashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye. Ego, ariko kandi no kongera ko akandi kantu kamwe, si ivyo gusa byatujanye no aho mvuze bike, twarabonye mu buzima bw'umubiri, nababwiye ko ari igihugu giteye imbere cyane. Nimba wumva ibintu byose bihingurwa mu isi, bo babihingurira mu gihugu cyabo. Imodoka zose, nta imodoka iva hanze bakwemerera, zihingurirwa iwabo. Aho ntuvuze, ntitwabonye umuntu arima, ariko injya bajya 5 ku munsi. Ntitwabonye umuntu arima kuko harima imashini n'ubuhinga nyene bujanye n'uburimyi n'ubworozi. Hari ibyo tugomba n'ubundi dukwiye guhindura mu nyigisho, kuko bavuga ngo munda harari inzara hakazinduka inzigo. Burya ikintu nyamukuru nabonye hariya barakoze ibikorwa by'iterambere bijanye n'umubiri, ku buryo womenga bibera nko mu ijuru rya hano mu isi. Ego, ico nagomba ndagikubwira. Aho rero ico tuzogishimikira ko cyane. Navuze muko tugiye gukomeza cyane gushira ingufu mu byivuga butumwa, kwigisha abantu mu buryo butandukanye, ariko kandi no kwiga ibintu bijanye no kugira ngo tugwize umwimbu mu burimyi n'ubworozi. Ubwo rero twarashoboye kugenda mu biro by'ubuserukizi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi biri mu gisagara cyitwa Pretoria, kandi twarakiriwe n'umuhanuzi wa mbere, premier conseiller d'ambassade na attaché militaire. Baratwakiriye, turababwira ubutumwa bwatuzanye, kuko hari igituma twagiye kubaraba. Abantu twavuganye bashobora kugira icyo bafasha. Hari ibintu bimwe na bimwe bisaba yuko leta ishobora kugira icyo bita korohereza. Nivyo twari tugiye kubabwira. Ego, akarorero nk'ibijanye n'ibitabo by'inyigisho, barashobora barabitwemereye n'ibindi kubizana. Hariho urabona n'urugendo rurerure cyane, kandi hari ibintu byinshi baratwemereye bati ntaco tutazokora, kuko iterambere ry'ishengero nico kimwe n'iterambere ry'igihugu. Ati ntaco tutazokora kugira ngo dufashe ibijanye n'ivyo twokora twisunze amategeko. Yego, baratwakiriye neza kandi baranabishimye cyane. Ahubwo nagomba gushikiriza intasho n'ubwishengero rya hariya, ry'ababatisite muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria, n'intara nini. Baradutumye ngo tuzotashe bene data umwishengero ry'abatisite, ariko kandi n'abarundi muri rusange. Ndashimiye kandi n'ishengero, kuko mu rugendo ntihabura utubazo twinshi, ariko ndashimiye abadusengeye, abagiye batukurikirana, tukaba tuvuga tuti mwese Imana ibahezagire. Murakoze cyane.